permanent nyakubahwa assistant ba nyakubahwa aba inspecteur general mwese muri ngaha, ba nyakubahwa aba directeur general, ba nyakubahwa aba directeur, bashinga ntaye bapfasoni, tugira amahoro. Twifuje kuri uno munsi uri hejuru kubamenyesha ibikorwa bikuru ubushikiranganji bwashoboye kurangura muri aya mezi atatu atangurira umwaka. Ihangiro nyamukuru ry'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi no gutegura no gushira mu ngiro imigambi ya leta mu bijanye no kwitaho no guteza imbere akazi ka leta kuri bose. Vyisunga integuro y'igisata cy'igihugu kijejwe impinyanyuro y'ibijanye n'intwaro penera cashizweho mu 2012 hamwe n'integuro y'igihugu ijanye n'iterambere yashizweho mu 2018 ikazohera mu 2027 na cane mu gace inomero 13 gafise ihangiro nyamukuru ryo guteza imbere intwaro mu bijanye n'ubumenyi no gushira kanovera mu bikorwa bikorerwa abene gihugu hamwe n'agace k'umunani kerekeye ibikorwa n'akazi kuri bose. Nukuvuga rero ibikorwa byaranguwe n'ubushikiranganji mu gice ca mbere c'umwaka w'akazi wa 2022 ushira umwaka wa 2023 bigabuye mu bice bitatu bikurikira. Ubwa mbere igisata kijanye n'ivy'intwaro administration publique, mu gisata kijanye n'ivy'intwaro yibereye mu gice ca mbere c'umwaka w'akazi wa 2022 ushira 2023 mu ntumbero yo korohereza bene gihugu kuronswa ivyo bifuza mu bisata bitandukanye vya leta. Ubushikiranganji bufatikanije n'ishira hamwe mpuza makungu rijejwe iterambere PNUD bwaruguruye ibiro mu ntara zitandukanye zigize igihugu. Ivyo biro vyo mu ntara bimaze kugururwa, birakora vyose kandi biratanga impapuro za nkenerwa ku bene gihugu. Muri iki gice ca mbere c'umwaka w'akazi wa 2022 na 2023 harashoboye gutangwa impapuro za murekarengane zingana 4,536. Impapuro z'inzira zigera ku 4,333 n'impusha zo kugendesha imodoka mfata kibanza 436. Impusha zo kugendesha imodoka burundu zingana 492. Haratanzwe n'impapuro murekarengane CPGR zingana 58. Haratanzwe n'impapuro zerekana kudakurikiranwa n'ubutungane zingana n'1,803 hamwe n'impapuro ziranga amatongo zingana na 95. Nukuvuga ko hatanzwe impapuro zingana n'11,783. Haratunganijwe umwiherero wo guhimiriza kubijanye n'ishigwa mu ngiro rya politike yo kunganisha imishahara ku bakozi ba leta be n'abakozi bakorera mu bisata vyigenga leta ifisemwo imitahe ku magenekerezo ya 4 na 5 mu kakaro mu 2022. Muri iyo ntumbero nyene harashoboye gukorwa kwemezwa no kumenyekanisha amategeko mperekeza abiri y'igitabo kigenga abakozi bose ba leta. Ishigwa mu ngiro ry'itegeko nshikiranganji ry'ubushikiranganji ryumvikanyweko n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi hamwe n'uw'ikigega ca leta rirekurira abakozi ba leta gusubira kuduga amapete mu kiringo cyo guhera mu mwaka wa 2016 gushira mu mwaka wa 2022. Muri ico gikorwa abakozi bashika 11,783 baradugijwe amapete. Itegurwa ry'imishahara ku bakozi ba leta ryarakozwe kandi rikaba rikorwa ku kwezi
naryo rikaba ritwara imiliyaridi 90 miliyoni 573 n'ibihumbi 716 n'amafaranga 40. Abakozi ba leta bangana 114 baramenyekanye ko bahembwe bidaciye mu mategeko amafaranga angana imiliyoni 108 ibihumbi 56 n'amajana 796 y'amarundi. Ayo madosiye yabo akaba yararungitswe mu nzego z'ubutungane zijejwe gukurikirana inyuruzwa y'amafaranga ya leta kugira barihe ayo mafaranga. Mu gukomeza imigenderanire, ubucuti no gufashanya, ubushikiranganji bwarakiriye intumwa ziserukira ibihugu vyabo, hariho intumwa z'Ubufaransa n'abandi benshi. Kwigenekerezo rya 21 mu Kakaro 2022 mu nyubakwa ry'ikigo kijejwe gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta, ico kigo gifatanije n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi byaratunganije uruganda rwo gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta ku civugo ihinyanyurwa ry'igisata c'abakozi ba leta n'ibigo bijejwe gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta. Uruganda rwo gukarihiriza ubwenge inzego z'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ku bijanye n'umugambi w'igihugu w'iterambere utangura 2018 gashika 2027 n'integuro ngenderwako y'ibikorwa bizorangurwa kuva 2023 gushika 2027 gwarabaye kwigenekerezo ry'umunani Myandagaro 2023 mu nyubako z'ikigo kijejwe gukarihiriza ubwenge n'abakozi ba leta ENA. Ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bubicishije mu kigo cy'igihugu kijejwe inyigisho zijanye n'ivy'intwaro bushigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ku isi bwarateguye inganda zine zo gukarihiriza ubwenge abategetsi 994 batowe mu makomine mu magenekerezo kuva ku igenekerezo rya 20 gushika ku igenekerezo rya 28 Nyakanga mu ntara za Gitega, Ngozi, Cibitoke na Makamba. Izo nganda zaha akaryo abitavye gukwiragiza ikurwa burundu ry'impande zose zijanye no kurya igiturire ku bakozi ba leta no ku bene gihugu, ugukurikirana iterambere ry'akazi na leta no gukarihiriza ubwenge inzego za leta hamwe no gutsimbataza intwaro ku kazi. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bubicishije mu kigo kijejwe kwigisha ivyo gutunganya neza amashirahamwe bubifashijwemwo n'amashirahamwe amwe bwarateguye uruganda rw'inyigisho zijyanye no kubungabunga amashirahamwe vyabereye muri komine Kiremba intara ya Ngozi, aho amakomine 4 yakoreshejwe inyigisho kuri uwo munsi. Mu gisata c'abakozi n'akazi, ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bubicishije mu bugenduzi bukuru bwo gutunganiriza kazoza abakozi bwaruguruye ibikorwa vyo kumenyekanisha ku bakoresha ivyo bajejwe ku bakozi bakorera amahinguriro yabo ku magenekerezo akurikirana mu ntara ya Gitega na Ngozi muri Mukakaro. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bubicishije mu kigo cy'igihugu kijejwe gutunganya no kugwiza akazi mu Burundi OBM bwaratunganije uruganda kubatowe n'abene igihugu mu bijanye n'umugambi w'igihugu ujanye no kunagura ubumenyi ku bakozi bo mu nzego z'igihugu kwigenekerezo rya 27 ibihumbi 2022. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwaratunganije kuva ku igenekerezo rya 17 gushika igenekerezo rya 20 Myandagaro ihayanishwa ry'akazi ku kibuga c'umupira c'Igitega Ingoma ku civugo kivuga ngo
gushyira hamwe hagati y'amashyirahamwe ya leta n'ayigenga mu bijyanye no gutunganya akazi no gukangurira urwaruka mu gukorera mu mashyirahamwe kuko ariyo shimikiro y'iterambere rirama. Mu ntumbero yo kugenzura akazi mu mashyirahamwe, ubugenduzi bukuru bw'akazi no guteganiriza akazoza abakozi bwarategekanije ingendo z'akazi 506. Muri izo ngendo amashyirahamwe 165 akoresha abakozi bidaciye mu mategeko yaramenyekanye, hongera haramenyekana abakozi bashika 3,680 bakora bidaciye mu mategeko. Muri abo harimwo n'abanyamahanga 79 bakora batagira impusha zo gukora mu Burundi. Muri izo ngendo kandi haragarukanywe mu kigega c'ishirahamwe NSS amafaranga angana miliyoni 16,890 n'amajana 756 y'ibirarane byo gutegekaniriza akazoza abakozi bashika amajana 274 bari bararenganijwe nabo baratunganirizwa. Inama harabaye n'inama yo gutegura umugambi ujanye no gutekanya gukorana amagara meza no gukorera hasukuye yarategekanirijwe yongera ibera Igitega ku igenekerezo rya 27 Nyakanga mu 2022. Mu gisata naco cyo gutegekanya ibiganiro mu kazi, mu ntumbero yo gukomeza ibiganiro n'umwumvikano mu kazi no gukinga, harabaye inama, harashizweho imbere ya vyose inzego mu rwego rwa komine, mu makomine 3 ariyo Nyabihanga, Bugendana na Gishubi, kandi izo nzego ubu zaratanguye gukora. Mu ncamake rero banyakubaho mukoraniye ngaha, ivyo nivyo ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bwashoboye kurangura muri iki gice ca mbere c'uwo mwaka.